turababwira Lazaro w'i Betaniya, Lazaro watumye Yesu Kristo umwana w'Imana arira atibura iryosozi ararira. Lazaro yarafise ubushuti bukomeye hagati yawe na Yesu mudashobora kwibaza. I Betaniya niyo yabana bashikiwe, Mariya na Marita. Yesu arakomeye, Yesu arahambaye, Yesu ni umugisha ku bamumenye. Tugiye kongera tuzingure ibitabo tubabwire amakuru menshi k'uwo mugabo bita Lazaro w'i Betaniya. Ndizera ntakekeranya ko hari amakuru menshi utamenye kuri Lazaro, kuko hariho amakuru atanditswe muri Bibiliya bagiye bandika incamake, ariko tugiye kuva imuzingo tuzingure ibitabo tubabwira ayandi makuru avugwa kuri Lazaro w'i Betaniya. Wari uzi ko Lazaro inyuma yo kuzugwa na Yesu yoba atasubiriye gutwenga? Wari uzi ko Lazaro inyuma yo kuzugwa na Yesu yabaye umwungere w'ishengero rinini cyane, n'ubu rikimwitirirwa? Ibyo byose tugira tubizingure, tubibabwire, tubibamenyeshe mw'ino nkuru idasanzwe. Twakoze ubushakashatsi bukomeye ku mugabo yitwa Lazaro w'i Betaniya. Shalom, shalom, shalom. Twongeye kubaramutsa tubipfuriza amahoro y'Imana umwe wese ahaherereye. Twari dukumburanye, turizera neza yuko tugiye kongera kubana mwakano kanya. Mwegere inyakuramajwi zanyu tubane twumve amateka. Abari mu mpande zine z'isi, abari mu burasirazuba n'abari mu burengero bwaryo, mwese twongeye kubaramutsa amahoro y'Imana tubabwira ngo shalom shalom. Ni jewe nyene Museveni agarutse kugira ngo tube turayaga tubwirana amakuru. Uyu munsi twabateguriye inkuru idasanzwe nk'uko mwavyumvise mu ncamake. Mube hagufi tubane dukore ubuseranguzi bwimbitse kuri uwo mugabo yitwa Lazaro w'i Betaniya. Okay, twagiye. Iyi nkuru ya Lazaro rero turayihera ibyanditswe vyera mu gitabo ca Bibiliya. Lazaro ninde? Turabisanga muri Yohana igice ca 11 ku murongo wa mbere. Turasoma, hariho umuntu yaragwaye yitwa Lazaro w'i Betaniya, mu gisagara Mariya na Marita bavukamo. Muri make, Lazaro yari inshuti ya Yesu, kandi Lazaro yari musaza wa Mariya na Marita baba i Betaniya hafi y'i Yerusalemu. Ni ukuvuga Betaniya na Yerusalemu ni ibisagara vyegeranye, kuko hari ahandi muri Bible nyene handitse yuko kuva i Betaniya uja i Yerusalemu ari stadiyo 15. Muri uwo muryango wa Lazaro n'aba bashiki biwe, Yesu yarahakunda cyane, nabo baramukunda cyane. Nibuke n'inkuru ivugwa muri Bibiliya ivuga yuko Yesu yigeze kugendera muri uwo muryango. Umwe muri aba bakobwa bashiki ba Lazaro yitaho kumva amakuru ya Yesu, uwundi nawe yitaho ibyo mu gikoni kugira arondere ibyo kwakira Yesu. Rero iminsi yaragiye, umusaza w'aba bakobwa ari we Lazaro aragwara. Yohana 11 umurongo wa 3 haravuga, bashiki biwe batuma kuri Yesu bati, mugenzi, wa wundi ukunda aragwaye. Ni ukuvuga yuko bashiki ba Lazaro bari bizeye yuko Yesu ashobora kumukiza, niyo mpamvu bamutumyeko. Ariko igitangaje, Yesu ntiyihutiye kwitaba iryo jwi ry'abo bakobwa bamutumyeko, yihuse kugenda. Yesu hakubanguka kugenda, ahubwo yahise abwira abari ngaho yumviye ayo makuru
yuko urupfu rwa Lazaro ari urwo guha Imana icubahiro. Turabisanga muri Yohana 11 umurongo wa 4, haravuga ngo Yesu avyumvise aravuga ati, iyo ndwara si yo kumwica, ariko niyo gushimagirisha Imana, kugira ngo n'umwana w'Imana imushimagirishe. Mu yandi majambo, Yesu yarazi ko Lazaro yapfuye, ariko yagomba kubereka inkomezi z'Imana n'iz'umwana wayo aho zihagaze. Bidatevye, nyuma y'iminsi Yesu yaragiye i Betaniya. Yohana 11 umurongo wa 11 kugera ku wa 14. Yesu yakoresheje imvugo yo gusinzira, ariko yarazi ko Lazaro umukunzi wiwe yapfuye. Ariko mu nyuma yarahavuye arafobora imvugo, arababwira ko yapfuye koko. Yesu amaze kugera i Betaniya, yasanze Mariya na Marita bari mu gahinda kenshi. Yohana 11 umurongo wa 21. Marita abwira Yesu ati, mugenzi, iyo uba wari hano musazanje ntaba yahwereye. Bari bafise icizere cy'uko Yesu iyaba hagufi Lazaro atari gupfa. Yesu yaje asanga bataye ibyizigiro, kuko hari haheze iminsi 4 Lazaro acikanye. Ibetaniya niyo yabana bashiki. Yesu ararira. Yohana igice ca 11 umurongo wa 35. Tuhasanga uwo murongo ari wo murongo mugufi muri Bibiliya. Nimba utari ubizi, ibyo navyo ubimenye. Umurongo wa mbere mugufi muri Bibiliya uri muri Yohana igice ca 11 umurongo wa 35, uvuga ngo Yesu ararira. Ibyo bitwereka iki? Ibyo bitwereka ko Yesu ari umunyakigongo, kandi ko ababarana n'abandi. Yerekanye ko naho yari Imana, yari umuntu yumva amarushwa y'abandi. Yesu azura Lazaro. Turabisanga muri Yohana 11:43 kugera ku 44. Turahasanga nk'amajambo avuga ngo Yesu asemera n'ijwi rirenga ati, Lazaro ngwino sohoka. Lazaro arasohoka. Yesu yavuze ijambo rimwe, ububasha bw'Imana buragaragara. Lazaro yavuye mu mva inyuma y'iminsi 4, aza ari muzima imbere y'abantu benshi. Abantu benshi bari ngaho babonye ibibaye, byabatumye bizera. Yohana 11:45. Nuko benshi muri abo Bayuda bari baje kwa Mariya, babonye icyo Yesu akoze, baramwizera. Inkuru biboneye n'amaso yabo yatumye benshi bizera Yesu, nubwo abandi bakomeje kurwanya Yesu ngo bamwice, ndetse na Lazaro bashaka ngo bamwice kugira iyo nkuru izimangane. Reka ibyanditswe muri Bibiliya byanditswe kuri iyi nkuru ya Lazaro na Yesu umukunzi wiwe, tubanze tubigarukirize ngaha, hama duserangure turabe mu bindi bitabo, turabe amakomantere amwe yagiye avugwa n'ubushakashatsi bwakozwe kuri uwo mugabo yitwa Lazaro. Turaza gusozera tubabwira ico bitwigisha iyi nkuru ya Yesu na Lazaro. Ukomeze ube hagufi wumve. Lazaro rero ni izina ry'Igiheburayo, El-Azar, bisobanura Imana niyo ifasha. Reka tuje muri komantere
zitanditswe muri Bibiliya, aho dusangamwo uduce dukomoka mu migenzo ya gikirisu, Christian traditions. Bamwe baremera ibivugwa muri izo komantere bakabiha ukwemera, ariko abandi ntibavyemera nk'ivyanditswe vyera. Rero hari inkuru ivuga ko Lazaro atasubiriye gutwenga inyuma yo kuzugwa na Yesu. Ivyo bivugwa n'ivyanditswe bita Pateriko hamwe no mu migenzo ya gikirisu ya Orthodox. Gusa nubwo bivugwa ko atongeye gutwenga, hariho umunsi umwe ngo yigeze kunyuzamwo aratwenga abonye umuntu yivye icansi. Ngo byaramutangaje cyane abonye umuntu yivye icansi, kuko yaciye atwenga avuga ngo nk'uwo ico cansi yivye ntazi yuko niyapfa arico bazomushiramo. None ibyo byo kudasubira gutwenga, Lazaro amaze kuzuka azuwe na Yesu Kristo, ibyo bitwereka iki canke bitwigisha iki? Ni ukuvuga yuko Lazaro yari yabonye ubwoba n'uburemere bw'urupfu, yaciye afata ibintu byose nk'ibitari ivyo akamaro. Ibyo yari yabonye mu rupfu byaramwigishije cyane, bica bimutuma kuba umuntu acisha make atagisamarira ibyo ari byo byose. Izo nyandiko zanditswe mu kinjana hagati y'ikinjana ca 4 n'icindwi. Nubwo izo nyandiko zitashizwe muri Bibiliya, ziratwigisha ibintu bikomeye cyane. Ziratwereka yuko urupfu atari imikino, kwibutsa abantu kubaho biteguye, batitwararitse iby'isi gusa n'irari ryabyo. Kandi izi nyandiko nubwo zitashizwe muri Bibiliya, zirashimangira ko igitangaza cyo kuzuka kidufasha kubona ibintu mu buryo bushasha, nk'uko Lazaro tubyumvise. Iyindi nkuru ivuga yuko Lazaro yahavuye aba umuyobozi w'ishengero. Lazaro amaze kuzugwa na Yesu yahavuye ahunga igisagara c'i Betaniya, kubera ko abaherezi bashaka kumwica. Iyo nkuru turayisanga muri Yohana igice ca 12 umurongo wa 10 n'uwa 11. Muraza kubyisomera. Rero inyuma yaho Lazaro yaciye aja kwibera mu kigwa citwa Cyprus, aca ahaba umuyobozi w'ishengero, bishop wa Larnaka. Iryo shengero niko bagize. Niho yatinze apfira irya kabiri. Rero benshi mwahora mwibaza ati mbe Lazaro amaze kuzugwa na Yesu yahavuye asubira gupfa byagenze gute? Rero murumva aho yaciye apfira irya kabiri amaze guhunga, abaherezi bariko baramurondera inyuma yo kuzugwa na Yesu, amaze kugenda kuba umwungere w'iryo shengero Larnaka, niho yaciye atinda apfira irya kabiri. Abo yarayoboye mw'iryo shengero, inyuma yuko amaze gupfa irya kabiri, bahavuye bamwitirira urwo rusengero, aho n'uno munsi rwitwa Church of Saint Lazarus. Imva yiwe n'ubu iracariho muri Cyprus. Abahazi bahashitse bavuga ko handitse ngo Lazaro inshuti ya Yesu yapfuye incuro zibiri. Mu gusohoza rero, amakuru murumva ko yari menshi cyane kandi ntituyavuze yose, ariko ayo niyo twashoboye kuba turorokaniriza. Ariko tutarasoza, reka tubabwire icyo iyi nkuru itwigisha. Inyuma yuko Yesu Kristo
amaze kuzura Lazaro w'i Betani. Mbega ibi bitwigisha iki nk'abakristo, nk'abizera Kristo? Bitwigisha iki? Iki gikorwa Yesu yakoze cyo kuzura Lazaro bitwigisha yuko Yesu Kristo aritaho abamukunda niyo baba basinziriye mu itiro ry'urupfu. Ububasha bw'Imana burasumba urupfu. Yesu ni umunyakigongo, arumva ububabare bw'urupfu canke bw'ababuze, bw'abapfishije, arumva ububabare bwabo. Ikindi bitwigisha ukugira kwizera nyakuri kuzuye no mu gihe biboneka ko vyarangiye, tukagumana ukwizera kurarema ibitangaza, kurarema ibitariho nk'ibiriho. Urumva ko bashiki ba Lazaro bari bizeye yuko Yesu ashoboye. Ikindi bitwigisha nuko ibitangaza vy'Imana bizana abantu benshi mu kwizera. Nk'uko twavyumvise, igitangaza cyo kuzuka kwa Lazaro, Yesu amaze kumuhamagara ari mu mva, Lazaro amaze gusohoka, ababibonye benshi barizeye kubwo igitangaza babonye. Byatumye bizera. Mugenzi, turashoje ino nkuru ya Lazaro w'i Betani. Ndibaza wumvise byinshi kandi twakuyemo inyigisho nyinshi. Nyimba rero hari ibyagufashije, turagusaba iyi nkuru ntuyisangize, uyisangize n'abantu. Ni byiza ko iyo dutanze inkuru nk'iyi irimo n'ivyigwa bidukebura, ni byiza ko tutokwisangiza tuha abagenzi bacu, kuko si byiza kwisangiza. Rero muri rwa rukundo nyene, reka iyi nkuru nyimba ikunezerewe uyisangiza abandi benshi bashoboka, kugira ngo nabo bumve iyi nkuru, bumve ibitangaza Yesu Kristo akora. Rero turabashimiye ko mwabanye nacu, tunabibutsa kandi bashasha kwa runo rubuga, icyo tubasabye ni kwiyabona kugira ngo buri gihe dutanze inkuru mwame muba abambere kuyibona muri notification yanyu mu nyakuramajwi zayo. Rero murakoze, turabashimiye kubana namwe n'umugisha. Turashima cyane ko mudahengeshanya kubana natwe, mudutera inkunga, kudukurikirana. Nyimba hari icyo mwifuza kudushikiriza, ari inkebuzo, ari iciyumviro gishasha mwoduha, byandike muri commentaire. Nyimba ari intererano wifuza kudushikiriza, nyimba ari iciyumviro gishasha wifuza kudushikiriza, nyimba ari yindi nkuru wumva twabakorera ku buseranguzi tukayibashikiriza, bitwandikire muri commentaire, kuko biratuma tubona ko muri kumwe natwe mudukurikirana uko tubahaye ibiganiro. Kandi nta muntu yifasha, kandi ngo tubiri tuvurana ubupfu. Rero ibyiyumviro byanyu, intererano zanyu ziradufasha cyane. Rero mubitwereke muri commentaire, mu kwandika ko mushima ibyo tubashikiriza, kandi turizera neza yuko uko twavyiyemeje ariko tuzobandanya tubikora, tubaha ibiganiro biseranguye kandi bitwigisha, kandi bifise icyo bidusigira mu bugingo bwacu. Na cyane cyane ibi biganiro nk'ibi dukoze bijanye no kwizera kw'abakristo, tugikomeza cyane tubaha n'izindi nkuru zitandukanye zivugwa muri Bibiliya. Mukomeze mube hagufi, turasubira mu kanya.